Iteka n'umunezero ntangerehe vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, ya mboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bigezweho bivugwa hirya no hino. Muri ano makuru turaza kubabwira yavugwa muri politike, umutekano, ubutunzi hagati y'akazi na muntu, inkuru zivugwa mu kibano n'ibindi vyose bigaruka ko mu bimenyesha amakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi muraza kuvyumva mu buryo buramvuye. Hari inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro. Hari umuzungu yakubise inyundo umwana amuhora kumuramutsa ngo ni umuzungu. Muraza kumva aho iryo bara ryabereye n'uyo mwana yakubiswe inyundo n'uyo muzungu, vyose muraza kubikurikira muri ano makuru. Muri ano makuru turaza kubabwira kuyavugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. N'amakuru yihuta muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Turaza kubabwira kuyavugwa ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, navyo twabiteguye. Hari n'ayandi avugwa muri politike n'umutekano, navyo muraza kugenda mubikurikira. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Kano makuru yacu tuyatangurire kwibara ryaguye. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro, aho hari umuzungu yakubise umwana inyundo. Umuzungu yakubise inyundo umwana amuhora kumuramutsa ngo ni umuzungu. Vyabereye mu ntara ya Ngozi ku muhingamo kuri wa gatatu igenekerezo rya 30 Munyonyo 2022, aho umuhinde azwi ku izina rya Tosifu yari yihaye inkumbi Imana irakinga. Uwo muzungu akaba yarengeye ku umwana w'umwigeme azwi ku izina rya Uwimbabazi Jennifer w'imyaka 12, yiga ku ishure rya Ngozi ya 4 mu mwaka wa 5, amukubita inyundo amuhora indamukanyo. Ino nkuru ikaba yavuzwe cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ikaba yanahanahanywe mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Uyo muzungu yakoze iryo bara. Uwo mwana yariko arengana ava ku ishure, niho yaramutsa uwo muhinde ngo yambu muzungu, nawe amurengera ko amukubita inyundo yo mu mutwe amuziza ko amuramukije ngo yambu muzungu. Nibikomere hatewe n'uyo muzungu ahejeje kumukubita, umwana yaciye ajanwa ku ivuriro ryitwa Ramengo. Uwagirizwa icaha abarizwa mu gasho ka polisi y'Ingozi. Amakuru hava mu bene gihugu bamwegereye havuga ko atari ubwa mbere hakubagura abana bavuye ku ishure. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe habaye hatangujwe mu ntara ya Karusi isekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Mu kigo Fenadebu bakaba batera ivyatsi uwo wese yihaye gutosekaza agateka k'abana. Uwo yakoze iryo bara umugenzo rero bakaba bavuga ko naho yorekugwa bazomwitwarira ku nzego zitandukanye. Uko yabigize umugenzo bakavuga ko naho yarekugwa bazomwitwarira ku nzego z'umutekano. Bosco Ndayiragije aserukira Fenadebu mu ntara ya Ngozi agasaba abajejwe umutekano n'ubutungane gukurikiza amategeko mu guhasha abakoze ivyaha, abakoze nabi bahohotera imigwi y'abana n'abakenyezi. Nibara ku Mutemere ni ibintu bibaje cane, ati ca kibi bakorera abirabure iwabo ngo nico baje gukorera mu gihugu cacu c'u Burundi. Ati aho iyaba ari umwirabure akoreye ivyo umuhinde iwabo, n'abariho baba bamugiriye nabi cane. Ivyo ni bimwe n'abandi bagiye baravuga kuri iyo nkuru y'uyo muhinde yakubise inyundo umwana, inkuru ibabaje cane. Tuve kuri iyo nkuru dutandukire tugaruke ku nkuru zirabana n'ibirabana na politike. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye ari mu rugendo mu gihugu c'Ubuyapani, aho yitavye ibikorwa vy'inama ya mbere ihuza abakenyezi bo ku migabane ya Aziya, Pacifique na Afrika. Bakaba bariko bihweza ikibazo kijanye n'uburyo bwo kurangiza ibibazo bifatiye ku bukene bw'ibifungurwa ku bene gihugu b'utwo turere, eka
eka mbere no gukinga ibiza bituma haba ihungabana ry'umwimbu kugira ngo tubashe gutegura neza kazoza k'ibibondo vyacu. Ku munsi wa mbere rero abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bitavye iyo nama eka n'izindi ntumwa z'ibihugu bakaba barashikirije amajambo, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje ko asanzwe yarafashe mu minwe ikibazo c'ingaburo ibereye ku mwana mu mugambi wo gufungurira abana mu mashure kantine scolaire, eka mbere na rya sekeza ry'imyaka 5 ryo kurwanya ibijanye no gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5 hamwe mbere n'abakenyezi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye rero akaba yaragarutse kuri rya rungane akunda kuvuga ati ndifuza ko umwana wese w'umurundi ashobora kuronka ivyo afungura bikwiye kandi bikwije ivyankenerwa mu mubiri ni mu buri gatatu ku munsi. Tutandukire tuve kuri ivyo vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariko tukiriko turavuga ku birabana n'umuryango w'umukuru w'igihugu tugarukiye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Inyuma yaho Evariste Ndayishimiye yatanguye gukoresha urubuga Gasape, abarundi batari bake bararuhurumiye. Umukuru w'igihugu aheruka guhimiriza abarundi n'inzego zose za leta kwijukira gukoresha urubuga hwaniro Gasape SN rwatangujwe n'umurundi yazwi ku izina rya Perisaxe Gateka inyuma y'umubonano bagiranye ku wa 14 Munyonyo 2022 mu ngoro kwa Ntare Rushatsi. Mu kiganiro yahaye bagenzi bacu bo kuri Region Week kuri uyu wa gatatu gerekerezo rya 30 Munyonyo 2022, Perisaxe Gateka akaba yamenyesheje ko kuva aho umukuru w'igihugu atanguye gukoresha urubuga Gasape SN abarundi benshi bitavye akamo k'umukuru w'igihugu kuko ngo biraboneka ko baruhurumbiye. Yagize ati amakonti menshi y'abarundi yaruguruwe inyuma y'aho umukuru w'igihugu yugururiye urubuga Gasape SN. Ico gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye hasaba inzego za leta n'amashirahamwe korera mu gisata c'itumatumanaho gushigikira urwo rubuga rwakozwe n'umurundi, yongera atera akamo abarwizatunga gushigikira urwaruka ruriko rurakorera mu gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi. Tumubajije nimba abakorera mu gisata c'itumatumanaho hariho ico bakoze inyuma y'ako kamo, Perisaxe Gateka akaba yavuze ko gushika ubu atakintu harabona gikorwa n'abari muri izo nzego, ariko akavuga ko hatararengana akibarindiriye. Ikindi ngo kiriko kiratuma abakoresha urwo rubuga barwira nuko aho urwo rubuga rusubiriye kuri Play Store nkuko vyemezwa na Perisaxe Gateka. Gateka avuga ko ubwa mbere abantu bakirurondera kuri web benshi vyabagora kurushikira, ariko ubu bari bafise ya application bikaba vyaciye biborohera kongera kwinjira muri urwo rubuga, abatari bayifise nabo bagaca baruvoma vyoroshe kuri Play Store. Nibiki twomenya ku rubuga Gasape SN? Urubuga Gasape rukaba rwakozwe n'umurundi Perisaxe Gateka hasanzwe arongoye insamirizi n'imboneshakure Humuriza ikorera mu ntara ya Gitega, rukaba rwashinzwe ku mugaragaro ku wa 4 Ntwarante 2022. Urwo rubuga rukaba rukora co kimwe n'izindi zisanzwe zimenyerewe nka Facebook canke Twitter, aho rutanga akaryo kuba rwiyandikishije ko gushobora gusangira amakuru yanditse, amafoto canke za video ku buryo budasanzwe bagashirako n'amajwi. Akarusho kuri runo rubuga nuko ku zindi mbuga nka Facebook canke YouTube udashobora gushirako amajwi yonyene, ariko ku rubuga rwa Gasape SN ivyo bikaba bishoboka, kandi karusho ngo nuko urwo rubuga rushobora gukoreshwa mu rurimi rw'ikirundi mu gihe izindi mbuga zose zisigaye usanga ziri mu ndimi z'abanyamahanga. Mumenya ko urwo rubuga rugeze ku barukoresha barenga imiliyoni 13 kw'isi yose nkuko bishikirizwa na Perisaxe Gateka.
urugendo rw'abanyafurika bakoresha urwo rubuga ruracari hasi. Urugero rw'abanyafurika bakoresha urwo rubuga ruracari hasi. Nk'uko bibandanya bivugwa na Paris Saxe Gateka ngo gushika ubu abarundi n'abanyafurika bakoresha urwo rubuga baracari bake ugereranije n'abarukoresha mu bindi bihugu. Ngo ufatiye kuri izo miliyoni zirenga 13 mu Burundi harimwo abarukoresha bangana n'ibihumbi 700, abandi nabo akaba ari abo mu bindi bihugu n'Abarusiya, Abahindi, Abanyaburaya, Abanyamerika n'Abanya-Aziya. Tumubajije impamvu yoba yibaza ituma batarukoresha, akaba yavuze ko ico yibaza biva ko ari uko abarundi n'abanyafurika batizera abanyafurika bene wabo, kuko ngo umunyafurika yamaze kumva ko hari umunyafurika mugenzi we yarukoze atarwijukira. Ikindi ngo benshi baca bibaza ko babonera amabanga bigaca bituma batarwijukira cane, ariko bakizera ko vyose bizogenda bihinduka uko bazogenda baratahura. Ivyo rero ngo biza vyiyongera kuri kamere kabo, aho akenshi ngo bagenda buke buke, ari nayo mpamvu n'iterambere rigenda buke buke kubera batazi kujana n'ibihe n'umwanya. Akaba ariyo mpamvu ivyaheze ahandi uca ubona biriko biraza muri Afurika. Iyindi mvo hituma urwo rubuga rudahurumbirwa cane n'abarundi ngo nuko benshi bakunda gukoresha imbuga z'ubuntu, bakoresha umutekero ukoreshwa ku mbuga hwaniro nka WhatsApp na Facebook, icarimwe social bundles canke bouquet sociale. Naho biruko Paris Saxe Gateka akaba bahumuriza abamenyesha ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo urwo rubuga rushirwe hamwe n'izindi mbuga zikoreshwa na bouquet sociale nka Facebook na WhatsApp. Kubw'ivyo ngo akaba ariyo mpamvu baheruka gusinyanira amasezerano n'ishirahamwe Connect vuba akaba azoja mu ngiro. Naho biruko abarundi bakoresha internet baracari ku rugero rwo hasi cane, nkuko ibiharuro bitangwa n'ikigo kijejwe kugenzura uko itumatumanako rikora ARCT, Agence de régulation et contrôle des télécommunications, vyegeranijwe muri Nzero mu mwaka wa 2021, abantu bangana n'imiliyoni n'ibihumbi 610 ngo nibo bonyene bakoresha internet mu Burundi bwose. Iyo raporo ikaba yerekana kandi ko abakoresha internet biyongereye, aho bangana n'ibihumbi 452, no kuvuga 39% hagati ya 20 y'umwaka wa 2020 na 2021. Umurindi w'abijukira gukoresha internet wari ku rugero rwa 13.9% muri Nzero 2021. Muri abo imiliyoni n'ibihumbi 610 bakoresha internet baja ku mbuga hwaniro, bakaba bagereranywa mu bihumbi 690 muri Nzero 2021. Ibiharuro bikaba vyiyongereye ku rugero rw'ibice 30%, no kuvuga ibihumbi 160 hagati y'umwaka wa 2020 gushika umwaka w'ibihumbi 2021. Mubili rero womenya nuko abakoresha imbuga hwaniro mu Burundi bwose bakaba bari ku rugero rwa 5.7% muri Nzero 2022. Nizihe mbuga hwaniro zikunzwe cane hano mu Burundi? Nkuko vyerekanwa n'urubuga Social Media Stats in Burundi mu cegeranyo cashizwe habona muri Gitugutu 2022, urubuga rukoreshwa cane n'abarundi ni Facebook, aho ufatiye ku bakoresha imbuga hwaniro ibice 91.5% baba bari kuri Facebook, mu gihe bice 2.58% baba bari kuri Twitter. Abakoresha Pinterest baharurwa ku bice 2.58%, YouTube ni ibice 1.86%, Instagram ni igice 1.63%, hamwe na Vekokate
aho abakoresha urugo rubuga bari ku bice ubusa n'ibice 31% by'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Nibihe bihugu vy'Afrika bikoresha cane imbuga hwaniro? Nkuko biri mu cegeranyo cashizwe habona n'urubuga Community Managers d'Afrique muri 2022, akarere ka Afrika y'ubuseruko kaza ubwa mbere, akarere ka Afrika y'uburaruko kaza ubwa mbere mu gukoresha cane imbuga hwaniro, n'akarere ko mu buraruko aho abakoresha urwo rubuga bangana na 45% rw'abanyagihugu baba muri ako karere. Akarere ko mu bumanuko kakaba kazaho ubugira kabiri n'ibice 41%, ariko yo mu burengero ni ya gatatu ku bice 16%, Afrika y'ubuseruko ni ya kane ku bice 10%, na Afrika yo hagati iza ku bice 8% vy'ababa muri utwo turere. Igihugu ca mbere kiza imbere y'ibindi ni Afrika y'Epfo, aho ku rubuga rwa LinkedIn hiyandikishije abantu barenga 8,800,000, bigaca rero bituma kiza ku mwanya wa 19 kw'isi yose. Ikindi gihugu kiri mu bikoresha cane imbuga hwaniro ni igihugu ca Egypte, aho kuri Facebook handitswe ko abantu bangana n'imiliyoni 45, YouTube imiliyoni 40, Facebook Messenger miliyoni 33, Snapchat ni miliyoni 10,700, hamwe na Twitter ikoreshwa ni miliyoni 3,700,000. Nizihe zindi mbuga hwaniro zakozwe n'abanyafrika canke made in Africa? Nkuko vyandikwa na agence Ecofin, ntivyari bikwiye ko abanyafrika bazera inze mu bijanye no gukoresha imbuga hwaniro, kuko nabo basanzwe bazifitiye. Mu nkuru bakoze mu mwaka wa 2013 berekanye imbuga hwaniro 9 zakozwe n'abanyafrika zishobora gukoreshwa n'abanyafrika nyene canke abandi bo kuyindi migabane. Urubuga rwa mbere rwitwa Ushahidi rwakozwe n'umunyakenyakazi Ori Okoro mu mwaka wa 2008, ari kumwe n'abandi nka Eric Hasman, David Kobia na Juliana Rutich. Rukaba rwagiyeho inyuma y'indyane za politike zari zihejeje kuba muri Kenya. Urwo rubuga rukaba rukoreshwa mu guhanahanirako amakuru, kuganirirako hamwe no gusangiza abandi inkuru zitandukanye biciye mu masanamu no mu mashusho. Urwo rubuga rukaba rwarakoreshejwe cane mw'isekeza ryo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku vyiyumviro vya politike hamwe no kurwanya ibiturire muri Afrika. Urwo rubuga rukaba rwarakoreshejwe na ONU mu gutabara bakozweko n'impanuka ya nyamugigima muri Haiti. Hari urundi rubuga rwitwa Blue World. Blue World ni urubuga hwaniro, rukaba rwaravutse mu mwaka wa 2010 mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Rukaba rwagiyeyo kugira ngo rukore co kimwe n'izindi mbuga hwaniro z'iburaya mu ntumbero y'uko rwokoreshwa n'abanyafrika. Akarusho kakaba aruko harimwo izindi serivisi zijanye n'ubufasha, aide n'ubukorerabushake, volontariat. Hari urundi rubuga rwitwa Eskini. Ni urubuga Eskini rwakozwe n'umunya-Nigeria canke umunya-Nigeria azwi ku izina rya Vitasi Paukisti mu mwaka wa 2010. Rukaba rufasha abantu kuyaga no kuhahurira n'abagenzi. Urwo rubuga rukaba rukoreshwa no mu bindi bihugu vya Afrika nka Ghana, Afrika y'Epfo, Namibia hamwe na Kenya. Abarutanguje bakaba bamenyesha ko rugitangura rwahurumbirwa cane n'abadandaza barukoresha mu kumenyekanisha ibikorwa vyabo no kuhahurira n'abandi badandaza bava mu bihugu bitandukanye. Harundi rubuga rwitwa Mexit. Urubuga hwaniro rwakorewe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ni urubuga ruzwi ku izina rya MZT, rwakozwe na societe MZT Lifestyle
Limited mu mwaka wa 2004. Ubwa mbere rukaba rwakoreshwa mu kurungikirana ubutumwa bugufi SMS canke short message services. Inyuma yaho muri 2011 rwazananye inguvu nyinshi cane, barukoresha bararwira kubera serivisi nshasha nk'izindi mbuga rwari rutanguye gukoresha. Hari urundi rubuga rwitwa Bandeka. Bandeka ni urubuga rwakozwe n'umunyagana azwi ku izina rya Yao Boateng afadekanije n'umunyanigeriya Tunde Kehinde igihe bari abanyeshure kuri kaminuza ya Harvard Business School muri gitugutu 2010. Bandeka ikaba itanga akaryo ku banyafurika bize amashure kugira ubushuti n'abandi banyafurika biciye ku kuyaga, guhana impanuro, kugiranira imigenderanire n'abadandaza hamwe no kurondera abakunzi bazubakana. Izindi mbuga hwaniro ni Picrate rwakozwe muri 2010 na sosiyete Bazaar Media Limited, Afroterminal rwakozwe muri 2009 na Shioma Anyanwu na Charles Akpomo mu mwaka wa 2009. Muzidari yakozwe na Diaro Mamadou Alou wo mu gihugu ca Ghana hamwe na Yokos. Urubuga rwakorewe mu gihugu ca Nigeria rukorewe ko ibijanye n'ijambo ry'Imana. Urubuga rwatanguye mu mwaka 2011 rukaba ruhuza abakirisu bo mw'ishengero Christ Embassy mu bijanye no gukurikirana inyigisho n'amasengesho. East African Social Network ni urubuga hwaniro rugenewe ababa mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, rukaba rwakomotse mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka 2010. Urwo rubuga rukaba rukora nk'izindi mbuga, ariko akarusho nuko kuri urwo rubuga ushobora gukoresha inama hakanabera n'ibiyago vy'abantu benshi mu mwanya umwe. Iyo inkuru irabana n'izo mbuga ngurukana bumenyi n'ubumenyi mwategerezwa akunguka kubirabana n'imbuga hwaniro. Amakuru yaragezweho n'ibindi bitandukanye byavugwaga hirya nino wategerezwa kumenya naho tubisozereye. Upfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza ufyunda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza turaba n'andi makuru atandukanye avugwa hirya nino. Wewe fyunda kuri subscribe maze uraje ukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza umunota ku yundi kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV.